only football can make you feel like this. Aha, yes, nkuko mubimenyereye rero aha ni kuri IWACU TV mu kiganiro IWACU Sport News, tukaba tuje n'amakuru y'inkino atandukanye hirya no hino ku isi. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 17 ukwezi ni 0 umwaka wa 2022. Reka mwese ndabaramutse ndabifuriza n'umunsi mwiza, umunsi mwiza w'imirimo, umunsi mwiza w'akazi aho merereye mwese abasportif muri rusangi, mwese ndababwire nti mugire umunsi mwiza. Reka rero mikaze abasportif muri rusangi, abakinyi, abakunzi b'imigwi, abarbitre, abacoach, mwese umwe wese aho uri na sport, ndababwire nti kaze muri kino kiganiro kuri IWACU TV aho muri kumwe nanje Jean Paul Dunia Le Monde kuri micro. Ubuhinga bw'ivyuma ni Bizimana Twaibu atuma aya majwi abashikira neza cyane. Ubafadikanije na MC Imango. Reka ndababwire ni muri abantu b'abagabo. Yes, turahari rero ku mbuga nka YouTube, Twitter, IWACU TV, kuri Facebook ni IWACU TV, no kuri Instagram ni IWACU TV. Bashobora kujaho ukabanza ugafyonda kuri subscribe kugira ngo uzohore uwa mbere mu kuronka ibiganiro vyacu. Reka rero tuze n'incamake y'amakuru y'inkino tugiye kubashikiriza. Nkuko bisanzwe turahera ngaha iwacu mu Burundi, Championnat National Premier League yarabandanije, bari bageze ku munsi wa 17. Imigwi imyishi yarahuye iratana mu mitwe, aho tuza kubabwira ingene batsindanye n'ukuntu barusharushanwa ibitsindo n'ukuntu imigwi irusharushanwa. Turaza kuhava turabe amakuru avugwa muri Afrika, turaza kwabira hamwe mu gihugu cy'u Rwanda, turabe ngaha kujya muri Congo, muri Tanzania n'ahandi hose. Mu nyuma turaza kuhava muri Afrika, nako tutarava muri Afrika turaza kubabwira ibijanye na CAN. Ni CAN iri kirabera mu gihugu ca Cameroon mu miji itandukanye harimo za Yaoundé, Garoua, Limbe, Bafoussam hamwe na Douala. Turaza kubabwira rero ingene inkino zabandanije bahere ku munsi wa kane bariko barakina mu matsinda, bariko barakina umunsi wa kabiri. Turaza kubabwira ingene imigwi isumbasumbanya mu mapule, tubabwire abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi mu higanwa rya kane riko riraba ku ncuro ya 33. Turaza kuva muri Afrika muri CAN tusimbire ku mugabane w'Iburaya, aho tuza kubabwira ingene inkino zagenze muri amashampiyona 5 akomakomeye mu Bufaransa, mu Budagi, muri Espagne, mu Butaliyano hamwe no mu Bwongereza. Muri Espagne kandi bariko barakina finale ya Super Coupe d'Espagne, aho equipe ya Real de Madrid yaraye yirahiye umugwi wa Athletic Bilbao mu gutsinda ibitsindo 2-0. Ama equipe ya Real de Madrid itahukana igikombe cha Super Coupe d'Espagne. Reka rero ngenda bahe ikaze mwese aho muherereye hirya no hino ku isi, ndababwire nti ikaze muri kino kiganiro. Banze ndamutse cyane abakunzi b'inkino itandukanye, ndamubona bamwitani Nganza Melkisedek, bamutazira Madudu n'umukunzi wa FC Barcelona, ndamubwira ahari hose ati ni wirambire. Bamwita Nezimana Mark hariya mubwiza kujya gatatu, ndamubwira ni irambire n'umufana wa equipe ya Real de Madrid, ndamubwira nti Real de Madrid yaraye itwa igikombe. Uvyumva gute? Claude Carlos umufana wa Real de Madrid aho yenda muramuta cyane, ndamwifuriza n'intsinzi ya Real de Madrid. Ndamubona cyane bamwita Gadi kwihangana, ari hariya ibubanza ari kariga bya statistique, ndabwire ni bite afana Chelsea. Coach Jibril ndakurabuza cyane umufana wa Manchester United, ndabwire ni pole sana equipe yawe iriko iragira ahatemba, aho yagombowe ibitsindo 2 yari yatsinze barabibagombora bagira match draw. Yesi ni beshi cyane rero bose ndababona. Girenga Bunziza umukunzi wa Manchester United, Manina Munashadrak yari ku masanganzira umukunzi wa Manchester United, Habimana Adolphe Docteur hariya mu Gashoho umukunzi wa Arsenal, turacayisa barambe hariya mu Giteranyi umufana wa Arsenal. Mwese ndababwire nti karibu muri kino kiganiro. Reka rero mu kanya ruce tuza nido
Yes, nkuko nabivuze rero mu camake reka duhere ngaha mu Burundi turahera muri Championnat National Premier League bari bageze ku ndwi ya 17. Ikindi nababwira nuko mu cicaro ca kabiri bazotangura ku munsi wejo igisaha ku munsi wejo igidekerezo ya 18 niho bazotangura inkino za phase retour bazokina no ku munsi wa gatatu tuzobabwira ingende bizwa vyagenze mu makuru yacu ku munsi wa gatanu. Mu cicaro ca mbere barakinye imigwi yahuye gutya ku munsi wa gatanu equipe ya Olympique Star y'Imuyinga yatsinzwe ku kibuga cabo na Burundi Sport Dynamique ya kuri stade Umuco gitsindo kimwe ku busa. Top Junior yo mu Kayanza ihaniza Royal FC bitsindo bine ku busa. Hari ya kuri stade Gatwaro yo mu Kayanza niho bakiniye. Le Croco FC mu Rumonge itsindwa na Kayanza United bitsindo bibiri ku busa. Ari ku munsi wa gatandatu ku munsi wa gatandatu equipe ya Flambeau de l'Est itsindwa na Message Dongozi bitsindo bitatu kuri kimwe ari ya kuri stade Intwari niho bakiniye. Oui, Rukinzo FC equipe ya Police inganya na Bumamuru FC igitsindo kimwe ku kindi ari ya kuri stade Urunani yo mu Cibitoke. Atletico ni Oil Academy itsinda Aigle Noir des Fighters igitsindo kimwe ku busa. Amusongati FC y'Igitega ari ya kuri stade Ingoma itsindwa na Flambeau du Centre ibitsindo bitatu ku busa. Ni muri derby yo mu gisagara ca Gitega murumva ko equipe ya Flambeau du Centre yihanije equipe ya Musongati FC ibitsindo bitatu ku busa ni byinshi cyane. Vitalo FC ngaha mu gisagara ca Bujumbura inganya na Bumamuru na Bujumbura City igitsindo kimwe ku kindi kuri stade Intwari. Ubwo ni go rukino rwarangije umunsi w'indwi umunsi wa 17. Oui, ushikuru rero equipe ya Bumamuru FC mu Cibitoke niyo ya mbere ifise amanota 37. Flambeau du Centre ni ya kabiri ifise 29 yirusha amanota 8. Equipe ya Message Dongozi ni ya gatatu ifise 29. Top Junior mu Kayanza ni ya kane ifise 29 nayo nyene. Top Junior kudushapo kuko yavuye mu bibanza vya nyuma igeze mu kibanza ca kane ibiri muri top 4. Aho twavuga yuko equipe ya Top Junior iri très sérieux kuko yavuye kure ariko urabona ko igeze mu kibanza ciza cyane. Ku mwanya wa gatanu ni Atletico ni Oil Academy amanota 28. Gatandatu ni Burundi Sport Dynamique 26. Indwi ni Aigle Noir Sport Club the Fighters 25. Ikibanza c'umunani ni Musongati FC 28. Icyenda ni Vitaro FC 23. Bujumbura City ni 10 Olympique Star 11 Rukinzo FC ya 12 19. Flambeau de l'Est 13 amanota 17. Equipe ya Kayanza United iri ku mwanya wa 14 amanota 18 nyene. Mu kibanza ca 15 ni Royal FC y'Umuramvya ifise amanota 18. Mu kibanza ca nyuma gushika mu kibanza ca 16 ni equipe ya Le Croco FC n'amanota 10. Gushika ubu kundwi igira 17 abamaze gutsinda ibisindo vyinshi bamwita Banza Patrick Kanyanga wa Bumamuru FC afite ibitsindo 9 niwe wa mbere. Tampo Jansi wa Aigle Noir afite ibitsindo 8. Gakiza Aime wa Flambeau du Centre afite ibitsindo 7. Ndikumana Landry wa Atletico ni Oil Academy afite ibitsindo 7 no wa kane. Nduwimana Désiré wa Burundi Sport Dynamique afite ibitsindo 7 no wa gatanu. Nzeyimana Ja wa Vitalo afite ibitsindo 7 no wa gatandatu. Kireko Yves wa Musongati FC no windwi afite ibitsindo 6 nawe nyene. Mulangila Ramirez wa Murangira Ramirez afite ibitsindo 6. Tuyihimbaze Gilbert wa Flambeau du Centre ibitsindo 6. Banzuza Jamal wa Bumamuru afite ibitsindo 4. Akaba ari uko basumbasumanya ibitsindo ku ndwi igira 17. Imbere yo kuva mu Burundi reka turabira hamwe n'amakuru avugwa muri Afrika. Duhere mu gihugu ca Tanzania aho twabwira ko equipe ya Young Africans ejo irahiye umugwi wa Costa Union ibitsindo 2 ku busa. Ibitsindo byinjwe na Fisto Mayele hamwe na Saidon Tibazonkiza. Hariya muri Tanzania bamwita ngo ni Antibiotic akaba ari we yatsinze igitsindo ca kabiri.
gutyo ekipe ya Young Africans ikomeza kuja hejuru iba iya mbere isumbya amanota mukeba wayo w'ibihe byose Simba Sports Club wekundwa Musimbazi. Muri Vodacom Premier League rero gushika ubu ekipe ya Young Africans niyo ya mbere ifite 29 n'inkino 11. Simba Sports Club ya kabiri ifise amanota 28 umva kwirusha 5 ariko ifise inkino 10. Ukuvuga ngo niyatsinda urukino rwayo rw'ikirarane izocigira amanota 27. Bityo Young Africans ibandanye yirusha amanota 2 yonyene. Ekipe ya Police Morogoro ni ya gatatu 17. Coastal Union yatsinzwe na Yanga ni ya kane ifise 17. Ama ekipe nka Azam Football Club ni 7 15. Izindi ziri hariya kure kabisa. Atwabwira nka Namungo kinamwo ba Kirungo, ba Steve Zigamasabo, ba Jonathan Nahimana, ba Blaise Bigirimana ifise amanota 13 no mu kibanza 18. Mu gihugu cy'u Rwanda muri Rwanda Premier League ekipe ya Kiyovu Sports iracicaye mu kibanza c'icubahiro niyo ya mbere ifise 28. APR FC ni ya kabiri ifise 23. Ariko ngaha APR imaze gukina inkino 9 mu gihe izindi nka zose zimaze gukina imikino 11. Ariko APR imaze gukina inkino 9 no kuvuga ngo niya zitsinda izo nkino zibiri zikirana ifise izogira amanota 29 kija mu kibanza ca mbere. AS do Kigali ni ya gatatu ifise 20. Police y'u Rwanda ni ya kane ifise 19. Ekipe nka Rayon Sport ni mu kibanza ca gatanu n'amanota 19. Mu gihugu ca République Démocratique du Congo muri derby yaho yahuza TP Mazembe na AS Vita Club ejo banganije ibitsindo ubusa ku bundi. Gushika rero muri iganga ryo muri Congo ekipe ya TP Mazembe niyo ya mbere ifise 21. V Club cyangwa AS Vita Club ni ya kabiri ifise 36 n'inkino 14 no kuvugira ifise kirane kimwe. Ugiye TP Mazembe imaze gukina inkino 15. AS Vita Club ni yatsinze urukino rwabo izocigira amanota 39 ikomeze kwiruka inyuma ya Mazembe aho izobo yirusha amanota 2 yonyene. Mu kibanza cya gatatu bayita Saint-Roi Lupopo ifite amanota 30. Maniema Union ifite 25. Rangers 28. DSMP Imana ifite 21. Akabaruko vyifashe hariya mu gihugu ca Congo. Reka tubira mate cyo dusimbira muri CAN Coupe d'Afrique des Nations edition ya 33. Iriki rabera hariya mu gihugu ca Cameroon ni mu miji 5 itandukanye no ku mastade 6 atandukanye. Yes, muri CAN Coupe d'Afrique des Nations chance AFCON 2021. Ndabibutse ko iri higanwa ryari kuba mu 2021 ariko kubera kino kiza ca COVID-19 bagiye mu 2022. Ryari kuba mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatandatu bityo riciye riba uyu mwaka bivanye n'ibihe vya corona turimo. Rero muri CAN edition ya 33 inkino bageze kuri journée ya kabiri yo mu matsinda. Ku munsi wa kane igihugu ca Cameroon cyatunganije amahiganwa cyatsinze igihugu ca Ethiopia ibitsindo 4-1. Konyene ku munsi wa kane nyene Cape Vert itsindwa na Burkina Faso igitsindo 1-0 hani muri mitsinda rya mbere. Mitsinda rya kabiri Senegal inganya na Guinea ubusa ku bundi. Mitsinda rya kabiri nyene ekipe ya Malawi itsinda Zimbabwe ibitsindo 2-1 hari ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu igihugu ca Maroc cyatsinze igihugu ca Comores ibitsindo 2-0. Gabo inganya na Ghana ibitsindo 1-1 mu gihe ekipe ya Ghana beretswe n'ikarata itukura. Nigeria itsinda Sudan Republic of Sudan ibitsindo 3-1 munsi wa gatandatu. Guinea Bissau itsindwa na Egypt igitsindo 1-0. Gambia inganya na Mali igitsindo 1-0 hari ejo ku munsi w'Imana
Tunisie yirahira igihugu ca Mauritanie ibitsindo 4 ku busa. Ndabutse ko Mauritanie ari inshuro ya kabiri yitabiriye ihiganwa rya kane aho no mu giheruka yariyo. Côte d'Ivoire inganya na Sierra Leone ibitsindo 2 ku bindi harejo. Algerie itsindwa na Guinée Equatoriale igitsindo 1 ku busa. Ndabutse ko igihugu ca Algerie ari cyo gifise igikombe ca kane giheruka cyo mu 2000 nako mu 2019 niyo igifise. Algerie iravye na birashobora gutaha kuko gutsindwa na Guinée Equatoriale ni ibintu bidasobanutse. Gushika ubu rero mu itsinda rya mbere igihugu ca Cameroon cyaramaze kuronka itike gifise amanota 6. Burkina Faso ifise amanota 3 ya kabiri. Cape Vert ifise 3. Ethiopia ifise ubusa. Ethiopia yaramaze gutaha ariko Burkina Faso na Cape Vert ziracafise amahigwe ashobora kuvamwo ibi ya kabiri indi ba ya gatatu bagacara bimwe bita best loser no kuvuga yatsinzwe neza sinzi ko yatsinzwe neza yatsinzwe buke nako. Yes, muri groupe B igihugu ca Guinée Conakry amanota 4 banganya na Senegal ya kabiri amanota 4. Malawi amanota 3. Zimbabwe yo ifise ubusa yaramaze kwitahira. Hagati ya Guinée na Senegal na Malawi ibiradadaduka neza. Reka turindire mu nkino za nyuma ingene bizoba byifashe. Muri groupe C Maroc niyo ya 6, Gabo ifise 4, Ghana ifise 1 ya gatatu, Comores ubusa yaramaze gutaha ariko Maroc yaramaze kuronka itike ngaho yaramaze kubandanya. Nigeria muri groupe D ifise amanota 6, Egypte ifise 3, Guinée Bissau 1, Sudan 1. Kuvuga ngo na Egypte ngaho ntiramara kwizera ariko Nigeria yo yaramaze kwizera kwizobandanya. Côte d'Ivoire muri groupe E ifise amanota 4 niyo ya mbere, Guinée Equatoriale amanota 3, Sierra Leone amanota 2, Algerie inota 1 niyo ya nyuma. Ibaze ekipe nka Algerie n'abakinyi ifise n'igikombe giheruka ikabiri ku mwanya wa minota 1 ngaha Algerie iravye neza shobora gusigara. Gambia muri groupe F ariyo ya nyuma ni nako nyene itsinda rya nyuma. Gambia ifise amanota 4 niyo ya mbere, Mali 4 ni ya kabiri. Tunisie amanota 3 ni ya gatatu, Mauritanie ubusa ngaha Mauritanie yamaze gutaha ariko hagati ya Gambia, Mali, Tunisie nta nimirizera ko ishobora kubandanya. Akaba ari uko vyifashe inkino rero zizobandanya. Yes, uyu munsi rero baza kubandanya bakina inkino za gatatu canke se umunsi wa gatatu. No munsi gihe cy'isaha 12 kindi nababwira nuko inkino zose ko ari inkino za nyuma zikinirwa ku isaha 1 mu itsinda rya mbere. Ego ekipe ya Burkina Faso iza gukina na Ethiopia iyo saha nyene gihe cy'isaha 12. Cape Vert ikina na Cameroon. Ejo Malawi izokina na Senegal gihe cy'isaha 12 mu gihe Zimbabwe izokina na Guinée mu itsinda nyene rya kabiri. Mu itsinda rya gatatu Gabo izokina na Maroc ejo gihe cy'isaha 3. Ghana nayo izokina na Comores gihe cy'isaha 3 nyene. Mu itsinda rya kane Guinée Bissau izokina na Nigeria gihe cy'isaha 3 ku munsi wa gatatu. Egypte ikina na Sudan iyo saha nyene. Mu itsinda rya gatanu ekipe ya Sierra Leone ku munsi wa kane izokwakira Guinée Equatoriale gihe cy'isaha 12 mu gihe Côte d'Ivoire ku iyo saha nyene izokina na Algerie. Algerie nta kirasigara kabisa, irasigara kuko sinibaza yuko izova imbere ya Côte d'Ivoire kuko nayo irakeneye kubandanya ku iyo saha nyene y'isaha 12. Gambia ku munsi wa kane izokwakira Tunisie mu itsinda rya nyuma rya gatandatu gihe cy'isaha 3. Mali ku iyo saha nyene gihe cy'isaha 3 ku munsi wa kane yakire igihugu ca Mauritanie. Akaba ari uko vyifashe muri ikane. Reka cenza ndababwira ukuntu basumbasumbanya ibitsindo gushika ubu. Yes, gushika ubu rero uwo bita Vesa Abubakar wo muri Cameroon afite ibitsindo 4 niwe wa mbere. Muhango wa Malawi wa kabiri ibitsindo 2. Toko Ekambi wa Cameroon ibitsindo 2. Kone wa Mali afite ibitsindo 2. Warbi Kazri
wa Tunisie afite ibitsindo bibiri. Max Glader wa Cote d'Ivoire igitsindo kimwe, Hotessa igitsindo kimwe, Noah Kamara igitsindo kimwe, Bande kimwe, abakinyi nka Sangare igitsindo kimwe, Tavares wa Cape Verde igitsindo kimwe, Hal wa Cote d'Ivoire igitsindo kimwe, Nicolas Pepe kimwe, Mohamed Salah kimwe, Alevina wa Gabo igitsindo kimwe, Upendeza wa Gabo kimwe, Balo wa Gambi igitsindo kimwe, Jalo wa Gambi nawe igitsindo kimwe. Abakinyi nka Moses Simon wa Nigeria igitsindo kimwe, Sadio Mane igitsindo kimwe, Kamara wo muri Sierra Leone igitsindo kimwe, Kedel wo muri Sudan igitsindo kimwe, Jaziri wo muri Tunisia igitsindo kimwe, Matuti wo muri Tunisia igitsindo kimwe, Wadi wo muri Zimbabwe igitsindo kimwe. Murumva yuko ataratsinda ibitsindo vyinshi, aho yawe na Vesa Abubakar wo muri Cameroon, umukinyi wa Lelios Indomptable intare zikara ibitsindo bine niwe wa mbere. Yes, reka cyo tuva muri CAN dusimbiye no ku mugabane wa Buraya turabe ingene byari byifashe. Turahera mu gihugu ca Espagne aho bariko barakina Super Coupe d'Espagne, equipe ya Real de Madrid igurukira mu bicu n'igikombe cabo ca Super Coupe. Yes, mu gihugu ca Espagne bariko barakina Super Coupe d'Espagne, ni nyuma yaho imigwi ine ariyo Real de Madrid, FC Barcelona, Atletico Bilbao hamwe na Atletico Madrid zihuriye muri demi-finale. Equipe ya Real de Madrid yirahira muri Clasico equipe ya Barcelona bitsindo 3-2 oui. Equipe ya Atletico Bilbao itsinda Atletico Madrid. Niho rero ejo ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 2:30 equipe ya Atletico Bilbao yari yakiriye equipe ya Real de Madrid kuri finale, bityo Real de Madrid ibatsinda ibitsindo bibiri ku busa. Ni ibitsindo byatsinzwe na Luka Modric ku minota 38, Karim Mustafa Benzema ku minota 52 kuri penalty, mu gihe umukinyi wabo w'inyuma Eder Militao ku minota 87 yari yeretswe ikarata itukura, ariko ntibyabujije ko equipe ya Real de Madrid itahukana igikombe gutsinda ibitsindo bibiri ku busa. Babaha igikombe cyabo barakirura baragitwara, bagurukira mu bicu barishima karava. Yes, reka rero tuve kuri Real de Madrid na Super Coupe yabo barayi batwaye, turabire hamwe n'amakuru avugwa muri amashampiyona 5 akomakomeye yo ku mugabane wa Buraya. Turahera mu gihugu c'Ubufaransa. Yes, inyuma rero ya Super Coupe d'Espagne duhere mu gihugu c'Ubufaransa muri Ligue 1 ariko barakina indwi ya 21 ku munsi wa gatanu equipe ya Nice yatsinze Nantes ibitsindo 2-1, Saint-Etienne ku munsi wa gatandatu itsindwa na Lens iwabo ibitsindo 2-1, Paris Saint-Germain itsinda Brest ibitsindo 2 ku busa, Rennes yihaniza equipe ya Bordeaux ariko munsi w'ejo ibitsindo 3 ku busa, mu gihe Bordeaux beretswe n'ikarata itukura. Oui, Lorient inganya na Anje igitsindo kimwe ubusa ku bundi, mu gihe Anje beretswe n'ikarata itukura. Reims itsindwa na Metz iwabo igitsindo kimwe ku busa, Monaco itsinda Clermont ibitsindo 4 ku busa, Strasbourg itsinda Montpellier ibitsindo 3-1, mu gihe Montpellier beretswe n'ikarata itukura. Ejo Troyes yatsinzwe na Lyon kimwe ku busa, Marseille inganya na Lille igitsindo kimwe ku kindi, mu gihe Lille beretswe n'ikarata itukura. Gushika rero equipe ya Paris Saint-Germain niyo ya mbere ifise 50 ata anke karamaze gutwara igikombe, ya kabiri ni Nice 39, iya gatatu ni Marseille 37, iya kane ni Rennes 38, Monaco ni ya gatanu 33, equipe nka Lille ku mwanya wa 10 n'amanota 29, Lyon 11 amanota 28. Yes, abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi gushika ubu, abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi bamwita Wissam Ben Yedder akinira Monaco no mu Faransa abizibiri 12, Jonathan David akinira Lille no mu Canada abizibiri 12 nawe wa kabiri, Terrier wa Stade Rennais no mu Faransa abizibiri 10, Ajorque wa Strasbourg no mu Faransa abizibiri 10,
Kylian Mbappé wa Paris Saint-Germain uyu n'umufaransa n'umunyakameruni yigize umufaransa afise ibisindo 10. Gaëtan Laborde wa Stade Rennes n'umufaransa afise ibisindo 10. Mohamed Bayo wa Clermont afise ibisindo 9. Amine Guyuri wa Nice afise ibisindo 10 nawe n'umufaransa. Ekitike wa Stade Reims afise ibisindo 8. Diallo afise ibisindo 8 n'umunya akinira Strasbourg. Delort umunya Algeria akinira Nice afise ibisindo 8. Eris wa Girondins de Bordeaux afise ibisindo 7. Thompson wa Strasbourg afise ibisindo 7. Lucas Paqueta wa Olympique Lyonnais uyu n'umunya Brazil afise ibitsindo 7. Akaba ari uko vyifashe inyuma ya Ligue 1 mu Bufaransa. Reka tubabere hamwe no muri Bundesliga, muri German Bundesliga bari bageze ku ndwi ya 19. Umunsi wa gatanu equipe ya Dortmund yihanije Freiburg ibitsindo 5-1. FC Cologne itsindwa na Bayern de Munich ibitsindo 4-0. Umunsi wa gatandatu Union Berlin itsindwa na Tsinda Hoffenheim ibitsindo 2-1. Umunsi wa gatandatu Wolfsburg inganya na Hertha Berlin ibitsindo 1-0. Kubusine wa gatandatu Mayence 05 itsinda Bochum igitsindo 1-0. Stuttgart itsindwa na Red Bull Leipzig ibitsindo 2-0. Mönchengladbach itsindwa na Leverkusen iwayo ibitsindo 2-1. Augsburg ejo yanganije na Eintracht Frankfurt 1-0. Arminia Bielefeld inganya na Greuther Fürth ibitsindo 2-0. Akaba ari uko vyifashe gushika muri Bundesliga. Equipe ya Bayern de Munich iri mu kibanza ca mbere amanota 46. Dortmund amanota 40. Leverkusen amanota 32 ya gatatu. Hoffenheim ni ya kane 31. Zitatu za nyuma ni Arminia Bielefeld 18 ikomana 16. Stuttgart amanota 17. Nako kubanya 17 amanota 18. Ya nyuma Greuther Fürth n'amanota 7 iri ku mwanya wa 18. No kuvuga ngo champion ihagarariye hano equipe ya Arminia Bielefeld, Stuttgart na Greuther Fürth zoca azikorokera mu cicaro ca kabiri. Abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi bamwita Robert Lewandowski wa Bayern de Munich uyu n'umunya Pologne afise ibitsindo 23 harimo ibitsindo 3 vya penalty. Ego urumva yuko abona igoli cyane ibitsindo 23 no kuvuga ngo mahigano yose ibura niwe wa mbere. Patrick Schick wa Bayern Leverkusen uyu afise ibitsindo 18 kimwe cha penalty. Erling Haaland wa Borussia Dortmund no gatatu afise ibitsindo 15 vya penalty. Anthony Modeste wa FC Cologne ibitsindo 12. Serge Gnabry wa Bayern de Munich ibitsindo 9. Christopher Nkunku wa Leipzig afise ibitsindo 9. Awoniyi wa Union Berlin uyu ni wa munya Nigeria ariko araca bigacika muri kane ibitsindo 9. Andre Silva wa Red Bull Leipzig ibitsindo 8 penalty 3. Okugawa wa Arminia Bielefeld ina ibitsindo bashize ko mugabo na bari mu habitat. Akaba ari kuvyifashe muri German Bundesliga. Reka turabira hamwe no muri Serie A cyangwa se Calcio mu gihugu cy'Ubutaliyano ingene vyari vyifashe. Inyuma ya France Ligue 1 hamwe na German Bundesliga, reka turabira hamwe no muri Calcio muri championnat mu gihugu cy'Ubutaliyano bari bageze ku ndwi ya 22. Equipe ya Sampdoria yatsinzwe na Torino ku munsi wa gatandatu ibitsindo 2-1. Salernitana itsindwa na Lazio 3-0. Juventus yihaniza Udinese 2-0 ku munsi wa gatandatu. Sassuolo itsindwa na Hellas Verona ibitsindo 4-2 iwayo. Venezia inganya na Empoli 1-0. AS Roma ya Jose Mourinho itsinda Cagliari 1-0. Atalanta Bergamo inganya na Inter 1-0. Milan AC uno munsi zakukina na Spezia igisaha 1:30. Bologna izakukina na Naples uyu munsi nyine igisaha 1:30. Hama Fiorentina yakire Genoa uno munsi igisaha 3:45. Gushika ubu rero equipe ya Inter de Milan ifise 50 niyo ya mbere. Milan AC ni ya kabiri 48. Naples ni ya gatatu 43. Atalanta Bergamo ni ya kane 42.
ekipe ya gatatu ni Juventus 41, iya gatandatu ni ni Roma 35, ekipe ya Lazio ni yindwi ifise 35. Zitatu za nyuma ninde ni Cagliari kubonwa 18 n'amanota 16, 19 ni Genoa 12 kubonwa 20, Salernitana amanota 11 n'amanota 20. Izi nizo ekipe zitatu Cagliari, Genoa na Salernitana zishobora gukoroka umwanya n'umwanya. Abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi bamwita Ciro Immobile wa Lazio ni umutaliyano afise ibitsindo 17 niwe wa mbere. Vlahovic wa Fiorentina yudu munyakowasi afise ibitsindo 16 ni wa kabiri. Giovanni Simeone muhungu wa Diego Simeone umumenyereza wa Atletico de Madrid afise ibitsindo 12 ni wa gatatu akinira Hellas Verona. Lautaro Martinez wa Inter Milan umunya Argentine ni wa kane afise ibitsindo 11. Belardi wa Sassuolo umutaliyano ni wa gatanu afise ibitsindo 10. Douglas Zapata wa Atalanta Bergamo yudu munyakolombi afise ibitsindo 9. Scamacca wa Sassuolo n'umutaliyano afise ibitsindo 9. Carvao wa Cagliari afise ibitsindo 9. Akaba ari uko vyifashe muri Calcio canke se muri Serie A mu gihugu c'Ubutaliyano. Reka tudatevye turabire hamwe no mu gihugu ca Espagne nawe bariko bakina indwi ya 21 ku munsi w'ejo. Yego inkino zabaye ku munsi w'ejo, habaye inkino zike cyane zishoboka. Ekipe ya Elche yatsinze Villarreal igitsindo 1-0. Real Betis iza gukina uyu munsi na Deportivo Alaves nako bazokina ejo. Cadix iza gukina na Espanyol ejo igihe cy'isaha 4:30. Celta Vigo ikina na Osasuna ku munsi wa gatatu igihe cy'isaha 2. Ekipe ya Valence izokina ku munsi wa gatatu igihe cy'isaha 2:30 na Sevilla. Getafe ikina na Granada ku munsi wa kane igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Akaba ari kubyifashe muri La Liga Santander. Ni mu gihe ekipe ya Real de Madrid ariyo ya mbere ifise 49, ya kabiri ni Sevilla 48, ya gatatu ni Real Betis 38, Atletico de Madrid 33. Ila ni pauvre kabisa, rasubiye inyuma gose mu gihe yatangwa ari ya mbere. Real Sociedad ku mwanya wa gatanu 33, FC Barcelona ku mwanya wa gatandatu 42. Ukuvuga ngo irushwa amanota 17. Ekipe ya mbere Real de Madrid iri mu kiba wayo bihe byose. Amba ekipe nka Valence ku mwanya wa 10 amanota 28. Zitatu za nyuma ninde ni Deportivo Alaves ifise 18 ku mwanya wa 19 ni Cadix 18 ku mwanya wa 20 Levante 11. Abamaze gusira ibitsindo byinshi bamwita Karim Mustafa Benzema wa Real de Madrid ibitsindo 12. Vinicius Junior wa Real de Madrid y'umunya Brazil ibitsindo 12. Jimenez wa Betis Sevilla asibitsindo 11 wa gatatu y'umunya Espagne. Aspas wa Celta Vigo asibitsindo 10 y'umunya Espagne. Raúl de Tomás wa Espanyol Barcelona y'umunya Espagne asibitsindo 10. José Lu wa Alaves asibitsindo 10 nayo y'umunya Espagne. Moreno asibitsindo 8 wa Villarreal y'umunya Espagne. Memphis Depay umunya Pays-Bas wa FC Barcelona asibitsindo 8. Michael Oyarzabal wa Real Sociedad umunya Espagne asibitsindo 7. Yes, mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League bari ku munsi wa gatanu ekipe ya Brighton and Hove Albion yanganije na Crystal Palace ya Patrick Vieira igitsindo 1-0. Manchester City itsinda Chelsea igitsindo 1-0 ku munsi wa gatandatu. Norwich City itsinda Everton 2-1 ku munsi wa gatandatu. Wolves itsinda Southampton ibitsindo 3-1 ku munsi wa gatandatu. Newcastle inganya na Watford 1-0. Aston Villa inganya na Manchester United ibitsindo 2-2. Ni mu gihe Manchester United ariyo banje gutsinda ibitsindo 2. Aston Villa iraza byose iravyishura. Ekipe ya Manchester City United nayo nabona yuko itari mu bihe byayo vyiza, aho imaze kwirukanira umukocha wabo Ole Gunnar Solskjaer bazanye yundi ngo Langrick, ariko nawe nyene ndabona ko amaherezo atari meza cyane. Kubona igomberwa ibitsindo 2 si ibintu biba vyoroshe cyane. Ekipe ya West Ham yakubiswe na Leeds United ibitsindo 3-2 hari ku munsi w'ejo. Liverpool ejo itsinda Brentford ibitsindo 3-0. Ni mu gihe urukino rwa rutegekanijwe hagati ya
Arsenal na Tottenham, ni kuvuga ngo Tottenham niyo kwakira Arsenal gwarangiye rutabaye bivanye n'ibibazo vya COVID-19 kubera hari amategeko avuga yuko muri bino biringo vya muri kino gihe ca corona ekipe ishobora kureklama umukino wabo bagashobora kuhagarika. Ni mu gihe rero bavuga yuko bivanye n'ibine vya kane ekipe ishobora kuvuga iti twebwe abakinyi bacu muri kane cyangwa se abakinyi bari atake na corona turashobora guhagarika urukino. Arsenal rero yahisemwo guhagarika urwo rukino, ibintu nyene ngo vyatunguye ekipe ya Tottenham kuko vyaje ku minota wa nyuma nyene urukino rugiye rube urukino ruhagarikwa rukazoba ruzobandanya ku gihe tutazi. Yari London Derby kuvuga ngo umuji wa Londres, iyi ekipe ya Tottenham na Arsenal yo zihuye umuriro uratuma. Ni Tottenham rero yari kwakira Arsenal kuri ku kibuga cyabo gishasha ariko urukino rukaba rutabaye. Yes, gushika ubu rero mu gihugu cy'Ubwongereza ekipe ya Manchester City niyo ya mbere iri kwisonga n'amanota 56, Liverpool ya kabiri 45, Chelsea ya gatatu 43, West Ham ya kane 37 ikurikiwe na Arsenal amanota 35. Ni mu gihe West Ham amaze gukina inkino 22, Arsenal ikaba imaze gukina inkino 20. Ni kuvuga ngo niyazitsinda Arsenal izohita igira amanota 41. Yego 41. Tottenham iri ku mwanya wa gatandatu n'amanota 33, imaze gukina inkino 18. Manchester United ku mwanya w'indwi n'amanota 32, ekipe nka Leicester iri ku mwanya wa 10 n'amanota 25. Zitatu za nyuma ninde ni Norwich City ku mwanya wa 18 n'amanota 13. 19 ni Newcastle United amanota 12. Ekipe ya Burnley iri ku mwanya wa 20 n'amanota 11. Akaba ari kuvyifashe muri English Premier League. Abamaze gutsinda ibitsindo byinshi sasa amwita Mohamed Salah wa Liverpool uyu munya Egypte, akaba ari kakina na kane afite ibitsindo 16. Ni mu gihe muri kane amaze gutsinda igitsindo kimwe cyonyine. Diogo Jota wa Liverpool nawe nyene uyu ni munya Portugal ni wa kabiri afite ibitsindo 10. Jamie Vardy wa Leicester City afite ibitsindo 9. Cristiano Ronaldo wa Manchester United ibitsindo 8. Emile Smith Rowe wa Arsenal ibitsindo 8. Sadio Mane ibitsindo 8 wa Liverpool n'umunya Senegal, akaba nawe ari mu gikombe cya Afrika amaze gutsinda igitsindo kimwe muri CAN. Son Heung-min afite ibitsindo 8 n'umunya Korea y'Epfo akina Tottenham. Michael Antonio wa West Ham afite ibitsindo 8. Dennis wa Watford afite ibitsindo 8. Bruno Fernandes wa Manchester ibitsindo 7. Bernardo Silva ibitsindo 7 wa Manchester City n'umunya Portugal. Mason Mount wa Chelsea umwongereza wa Chelsea afite ibitsindo 7. Mompay afite ibitsindo 7. Carragher ibitsindo 7. Raheem Sterling umwongereza akinira Manchester United uyu n'umunya Jamaica yigize umwongereza afite ibitsindo 7. Bowen ibitsindo 6. Riyad Mahrez afite ibitsindo 6 n'umunya Algeria akinira Manchester City. Kevin De Bruyne wa Manchester City nawe ibitsindo 6. Cornet uyu n'umunya Cote d'Ivoire afite ibitsindo 6. Jorginho wa Chelsea umutaliyano uyu n'umunya Brazil yigize umutaliyano afite ibitsindo 6. Bukayo Saka wa Arsenal nawe afite ibitsindo 6, akaba ari umunya Nigeria yigize umwongereza akinira Arsenal ibitsindo 6. Akaba ari kureba byifashe muri English Premier League aho basumbasumbanya ibitsindo uko. Areka rero ndabashimire cyane mwese mwariko muradukurikirana, ndababwire nti muri abantu b'abagabo, ndababwire nti IWACU Top TV mu kiganiro IWACU Sport News aho mwari kumwe nanje Jean Paul Daniel Monde kuri micro. Uhinga bw'ivyuma yari Bizimana Twayiba afatikanije na MC Mango. Reka ndababwire ni muri abantu b'abagabo, shimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndababwire nti ikindi kiganiro naho utaha ku munsi wa gatanu aho tuzoza tubabwira amakuru azobagezweho muri ico gihe. Reka ndababwire nti ciao, bye, hasta la vista.